Maramutse iyi video kandi ndayikoreye aba diaspora na cyane cyane abakiri bato. Ubu nashaka kuvuga ikintu bita inzoga, beer, alcohol. Now sinza kuyegera kujya abaproti babivuga. I'm not going to approach the subject with the religion. Donc ndajya gukoresha religion. Mu baproti na cyane cyane aba Pentecoste kirazira kunywa inzoga, ni tabu, ni icyaha. Bo isijaka kuja muri yo discussion kibi cyaha kitaba icyaha, that's not the point. The point ni uko ugize imana nk'akaroro ukawari mu proti utanywa inzoga, ntihagire umuntu numwe agukonvinsinga ngo utangure kunywa inzoga. Kubera iki? Nubwo wosanga atari icyaha, amemeta nta kamaro k'inzoga na kamwe. Uzotohoze, uzobaze scientifically, inzoga nta kamaro na kamwe ifise. Nothing, zero advantage. Ni kimwe muri ivyo bintu abantu bakora kidafise akamaro na kamwe. Sinzoga gusa haro n'ibindi, mugabo njya kuvuga ku nzoga gusa. Bo ibindi peut-être itabi nta kamaro na kamwe kidifise. Namuntu kubesha ngo itaburi nyoye ngo rirakongereza inguvu canke ngo ukora n'ingoga canke ngo gukingira ingwara iyi. Inzoga riri muri uwo mugwi. Bo icya kabiri, niyo bagukomeza bati inzoga nta ngwara itera, birashoboka, ariko navyo nyene scientifiquement c'est pas inzoga ironona liver, umenga liver nico numvise. Donc alcohol irafise ingaruka mbi, wanywa nkeyi wanywa nyinshi, kwanza nkeyi na nyinshi ntibifise limite. Ibi byose bifise ingaruka mbi, niyo mpamvu uwo icyambere utoyinywera, ni kwera amagara yawe yaba nkeyi yaba nyinshi. Ntawuzi nkeyi ntawuzi nyinshi, juste avoid niba washaka kuya-avoidinga. Ariko probleme nyinshi usanga atari n'amagara, ahanini ni probleme novuga d'ordre social, social issues, social problems, aho usanga abantu banyoye bagaca batakaza ubwenge canke bikacloudinga, bigatuma batiyumvira neza, bakora ibintu batokoze batanyoye. Bo muri ivyo narigeze kuvuga kimwe, umuntu umujene sepa bagiye ahantu baranywa, hanyuma umuntu bari kumacara bagiriza ko bamukoreye ikosa, umugore cyangwa umukobwa je ne sais pas. Mu nyuma bagenda bitu bariko barabazwa inyamirame, bariko bazavuga ngo twari twabura, ati nope, kubaregwa ico si excuse, si impamvu. Nta muntu numwe ahobwa uburenganzira gukora ivyaha ngo kubera yanyoye. Ico kintu nta muntu akijana mu bucamanza, muri sentare, mu rukiko, ico ntibacakira. Urumva rero unyoye ugakora ikintu utazo gukora, na cyane cyane muri ibintu vy'amarelation n'icitona vy'abajene, usanga izo nzoga zagushize mu ikosa kandi dushaka kugikuzamo witwaje ngo wari wanyoye. Ikindi, gutwaza imodoka. Ubwa mbere bwa nambere ho ni illegal mu bihugu vyinshi, bafise ico muri Amerika bita DUI, driving under the influence. No mu bindi bihugu kumbure drink driving. Donc gutwaza imodoka uri drunk. Ico polisi bifise ibipimo bagufashe, urumva ucugira ingorane. Nubwo woba ata accident wagiyemo, juste ari polisi igize umukwawe ikagufata, ico gihe urafatwa. Nubwo wewe inzoga wanyoye zoba zihagije. Hari abantu numva kera ngo yaborewe ngo fa kumushira kuri vora aragushikana muhira, personnel magiyo mo nta nojamo. Ariko surtout nubwo woba ukiri muzima utari kuragwanda, mu gihe polisi bagupimye bagasanga warengeje ugo rupimo rwabo, ntibaraba ngo warushoboye gutwara, warugifise amagara, they don't care, baca bakujana ukaba urahanywe. Donc ico kintu uze ko wanyoye, uzi gutwaza imodoka, just don't drink. Bo ikindi ca gatatu novuga social, kandi muri famille kenshi na kenshi urumva kujya i Burundi abagabo banywa bagaca bagwana. Ugwanye n'umuntu wanyoye, urumva wagwanye, ntibitwaza ko wanyoye. Ugiye muhira ugakubita umugore, ntushaka kuvuga ngo je namukubise umugore ko nanyoye. Ico kintu ntaco bantavyo bakumva bavyumva. Ikindi kandi abantu bakoreye banyoye, ikintu cyose mbega ukora wanyoye, ico gihe nta muntu akwitabira, nta muntu ntibakumva kujya kuwacu baguha excuse ngo yaborewe, ntibakwemera ngo waborewe. Nta kosa uremerewe gukora uba waborewe ubutaborewe. Donc ico kunywa inzoga, ico n'ikindi gituma
kushobora gusinda kugwana para gusinda mu kinyarwanda kugwana nico kindi gishobora gutuma wirinda kunywa inzoga kugira ngo ntuhave ukora amakosa kubera wanyoye amakosa muri famiye. Ico kitiwe mbore kibisiga ndavuge ntambuka. Ikindi utokora gituma utonya inzoga ni akazi. Donc ku kazi kandi ugiye wanyoye inzoga bakumva zikumota ko cyangwa gufata uri kurazinywa bashoye guca bakwirukana. Kirazira kunywa ku kazi, kirazira kuja kunywa ku kazi wanyoye. Kize kumva yakurekuriye ari nk'umusi mukuru nk'ivyo. Ibijanye n'akazi nyene kenshi na kenshi iyo waraye unyoye inzoga dufate ari dimanche ukamenya kuzokora akazi kuwa mbere vyiza wo kwirinda kunywa inzoga kubera inzoga nyinshi zirakugira weak, zirakugira faible, ukavyuka atantege ufise, babita ngo ni hangover mu Congereza, muri South Africa babita ngo ni babalas. Abirabure benshi yaza gukora ku munsi wa mbere atatuguva afise babalas. Ico gihe naho nyene numva ko bikora kuri performance yawe, bishobora gutuma udakora neza kandi performance kudakora neza na cyane cyane bivuye kubikuvuye ko kubera inzoga unywa bishobora kuba cause yo kukwirukana ku kazi. Donc wirinde kuboregwa na cyane cyane ngo nuko ari weekend ngo gatakaza office kuko cyavugwa vyafite n'akandi kazi kubundi munsi. Ikindi kijanye n'akazi no kwiteza imbere mu bisanzwe nta mwanya libre dufise nk'abantu b'impunzi b'inyambukira baba migrant, nta mwanya mufise mu bisanzwe. Ugiye Burayi urakuze, ntuzi gutwaza imodoka, ntuzi gukoresha ordinateur, ntuzi kuvuga ururimi rwaho, nta bintu vyishuzi. Uwo mwanya wo kunywa inzoga ukoreshe mu gukora research, umwanya ukoreshe mu gukora ikintu productive, ni nk'ubundi gukora YouTube canke ukiga ururimi kugira utahure neza, ukiga ikintu gishasha. Je nigisha programming mu bisanzwe, bona nize dukeye kuri university ko nize electrical engineering mu Rwanda dukeye, ngiye muri software vyasavye ko niyigisha guprograma indimi zitari nke bakoresha. Donc ukiyigisha ntube umuntu w'umunebwe ngo wishinge mu nzoga, wiga ibintu bishasha, ibintu vyinshi biri kuri internet, haba kuri YouTube, ushobora kuja kuri MIT ya Massachusetts Institute of Technology, amakuru yabo yashya kuri internet n'ayandi ma university ari make. Donc urashobora kwiga ibintu vyinshi cyane aho kuba umuntu w'umunebwe uko muri kunywa inzoga. Ujya mwanya kunywa inzoga no gusinzira no kuba babalas no kuba imboregwa ukaba uri kurawukoresha mu kwiga ibintu bishasha. Ushobora kuja mu manama hirya no hino bari kuriga ingene bagura amazu, aho bari ko bariga ingene bafata ingurane, aho bari ko bariga ingene bakora investment. Ibintu vyinshi bisaba mbega research, bisaba gushira umwanya munini. Nico tumino bavuga ngo time is money. Donc ujya mwanya wo gufata uri kuraboregwa no kuvuga n'amafaranga uri kurasesagura mu bisanzwe niko babifata. Wopfa mukarondera part time job, akazi k'inyuma y'amasaha. Hariho za Uber, ivyo byo gutwaza imodoka, ama taxi Uber murabibona. Iruhande ya Uber y'abantu yashobora Uber Eats, aho just delivering indya z'abantu canke pizza delivery part time. Hari ibintu vyinshi wokora ku ruhande imbere yo kunywa inzoga. Bon, ikindi burya inzoga zigwa amafaranga. Numva ngo hazirazimbutse, ntabwo zizimbutse. Uja gusanga agakeyi gatoyi kagwa amadolari 2, yego ni makeyi, mugabo wibuka unyoye kamwe buri munsi, canke ugize umuntu aho muremure kanywa 2 buri munsi, kugwiza na 5 canke 6 ndwi mu ndwi, no kuvuga uri amadolari arenga 10 n'ayandi. Aho nafashe unywa inzoga zizimbutse cyane gose, ushize mu mvinyo usanga birenze amadolari 10 ku ndwi. Uyagwije no ku mwaka na 550. Amadolari 500 n'amafaranga menshi cyane. Uyashize hamwe ushaka kuyikurungi ku mwana gukora sport nimba wafise amafaranga menshi. Abana weekend bari ko bakora sport, extracurricular activities, irabaha training, irabagorora imitsi n'ibindi. Bon, uko biri kose mvuza 500 cyo bakora amafaranga atubutse. Muga nkiko ndavuga 10 bavuga ngo canke ivuga amadolari bavuga ngo uwo muntu n'ingumyi.
mugabo ko inzoga uko usiba kunywa inzoga rimwe niko agafaranga kamwe usivye gusesagura ibintu nk'ivyo. Bon, jero sindi ko mu gukonkira sindi ko nababwira ngo genda mu baporoti aba Pentecoste n'ivyaha muzoja mu muriro, reka je nafashe imbere ko atari n'icaha, mugabo ndakwereka yuko atanyungu n'imwe imwe rudende iri mu nzoga, nivyo kumara inyota bijya n'amafuta, ahubwo inzoga itera inyota, inzoga irakudezidrata, ikintu kimara inyota n'amazi. Ni juice ntabwo imara inyota, kwa ni juice muzoyevite mwabaporoti mwe munyivyo bintu by'amafanta muzokwicwa na diabete, ntimuze murabinywa bijya navyo nyene, muzobaze docteur barabibuza. Ariko si je nashaka kuvugana, nashaka ku nzoga ifise ingaruka mbi nyinshi cyane, haba financièrement mu by'utunzi, haba ku kazi canke personal development, haba no mu mibano sociale, wa ufise famille, wa ukiri umusore, hose ishobora kukugaruka ikagwiga ingaruka mbi. Voilà, nico ndashaka kuvuga ku bintu bijanye n'inzoga. Ntariko ndakiza abantu banywa inzoga, ariko ndi kuvuga yuko ari mu bintu ubishoboye wo vyirinda as much as you can. Sawa, muge umunsi mwiza. Ariko imbere ko ndangiza ntege mu ambwira ngo je ndiharurira ndi control birakuraba, nuja kwikontrola mugabo eske liver yawe wamuja kuyipimisha buri munsi urabe ko ata effect ifise inzoga wanyoye, kuko urumva birafite na health problems. Et puis donc muri make nuko novuga avoid as much as you can, niyo conclusion. Voilà, muge umunsi mwiza, bye bye.